batoshobora kubaho mu buzima bwabo bwa misi yose badafise igihugu ca Kongo. Carabivuze nti burya iyi RPF ntigera na rimwe ije mu nzira y'ibiganiro. N'abagerageje kugira inzira y'ibiganiro twarabonye ivyagize ivyabashikiye. Ego. Ariko uri kuraraba ibintu ariko arakora by'ukuri n'umugabo aba afise plan. Ego. Neza cyane. Plan. Rero ntibaje hajya ngo baserebure. Ya. Oya. Hari gihe bibaza ko urugamba ruheze kumbe rukaba ruratanguye. Ruba rutanguye. Abanyarwanda bashaka kujaga bakibaza ngo urugamba twarurangije. Ahubwo rugira rutangure. Urumva? Ahubwo rugira rutangure. So genda vuga narahamya ko vuba tugiye kubona intambara nshasha. Intambara nshasha kubera ko uravye ibintu President Paul Kagame yavuze kuko nawe nyene yaragerageje kumwishura mu ijambo yavuze Paul Kagame ntigeze amwishura. Yagiye avuga ku bintu vyerekeye iyo Global Gateway Forum yabaye. Vy'ubukoranye hamwe vy'u Rwanda aratanga akarorero ibintu vy'inkingo biri kubera mu Rwanda ko vyakozwe bifashijwe na UN. Urumva? Mugabo ntiyigeze yishura ku byo Tshisekedi yavuze. Genda bifata nk'ibintu by'agasuzuguro. Nanje nizo nagira mvuge gisigura ko yaramusuzuguye yarasuzuguye ivyo bariko ivyo yamubwiye. Kuje name ndabivuga. Arabivuze ko intambara ishobora guhera no mu Rwanda barabiharira abantu baraponda. Ariko nawe yabivuze Tshisekedi. Neza cyane. Sinifuze tuganire hako haba intambara igiye yimirije. Intambara yimirije. Hello guys, mameze neza Sonny Carlin Alou comme d'habitude wamenyo musume no maso y'inyana. So guys, musanzwe muzi yuko toujours twamana n'umusanguzi wanje ariwe Liam Promoter turakora mu kijamahoro cyane. Yes kabisa, reka ndabashimire kwanza kubona mu nyakiriye. Nshimira abantu bose badukurikirana ndabaramukije aho bari hose. Bari mu Burundi, South Africa, Australia, Canada, Etados-Unis hose ndabakunda cyane. Abatameze neza badaje musenga Imana kumbure ejo bizogenda neza cyane. Cyane Imana ni nkuru. Nongira ndamutse abantu bose badukurikirana bari muri group ya WhatsApp turabakunda cyane. Icambe na mbere mwumvise yuko abaramukije reka rero tuje mu vyunguka. Ni muri unaskoki ni kwa kundi ngende no gutwara yo mutahe w'ibihumbi 12 ukibera umunyamutahe wawe mwiza ukibera umunyamutahe ukaba mu muryango wa Kibonobono. Hama ibintu bikagenda neza barahamagara abarundi kuri imigitegwa cy'Kibonobono. Ababishoboye abatabishoboye nabo bafuma batera ibiti bitatu. Ama ku mugwa building company ni company nshasha je kubakira amazu agezweho. Hama barakwereka plan amazu kwikwere kuyishimye bakakubakira inzu ibintu bikagenda neza cyane. Aujourd'hui twagiye mu kiganiro nyezina presentation mwatwumvise publicité twakoze ico bita ivyunguka reka tujure mu kiganiro nyezina tuno munsi kabisa. Tshisekedi twaraye tubonye aja novuga yuko yagiye mu musi y'ibirenge vya Kagame aca bugufi mu majambo yose yavuze imbere ya Kagame mu nama bavuze mbe ico kintu nk'umusisanguze wo kivuga kwiki. Je ndiko ndabona utu video twishi tuponda cyangwa tuvuga nabi president wa Kongo Tshisekedi. Mama ngo yamanitse amaboko, mama ngo vyagenze kunuku, mama ngo yatinye, mama ngo ibiki. Ariko jewe Tshisekedi natanga kumukurikirana kuva ino ntambara igitangura. Umuntu burya atashotse ashira imbere inzira y'intambara. Ubwo uramuraba n'umuntu abashaka amahoro. Abashaka amahoro gusa biba bigoye gushaka amahoro ku muntu atashaka. Niho hari kibazo rero. Burya wewe ushobora kubura ngaho ukavuga ati je ndakeneye amahoro. Ariko ugasanga uwo muntu we wakeneye iki intambara. Nico kibazo rero Tshisekedi ari karahura naco. Muri Tshisekedi navuze ko Tshisekedi ni umupresident mwiza. Afise ahana ashaka gushikana abakongomani. Kuko uri kuraraba ibintu amaze gukorera muri Kongo Alou. Twarabonye aba president benshi batwaye Kongo. Atavyo bigeze bakora. Sivyo?
reka tugaruke gatonya imbere yuko tuvuga byinshi cyangwa ndakwishura kuri ico kibazo cyo kumanika amaboko cyangwa ko yaciye bugufi imbere ya President Kagame. Yari mu nama yari kirabera ejo i Bruxelles mu Bubirigi, yiswe iyo nama yiswe Global Gateway Forum 2025. Yari inama ijejwe gukora Afrika gukorana na UN, Union Européenne kuvyerekeye ni nk'ubufatanye. Sibyo? Yego. Tshisekedi yarashoboye gufata ijambo, baramuhaye ijambo aravuga. Hashoboye kuvuga amajambo ngaha, kandi yasomere abantu kugira ngo bayumve, hama nongere ngaruka ku kibazo ciwawe. Bo bivuga avugiye i Bruxelles mu Bubirigi mu gihe c'ihuriro Global Gateway Forum 2025. Umukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yasabye ku mugaragaro umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ko Paul Kagame ko ingabo za M23 ziva ako kanya mu gihugu ciwe, akavuga ko izo ngabo zishigikiwe na Kigali. Umukuru wa RDC yavuze ko ashaka guha amahoro akaryo no kwirinda intambara nshasha hagati y'ivyo bihugu bibiri. Ruguru bice karavuga kwirinda intambara nshasha hagati y'ivyo bihugu bibiri. Muri ubwo gwego yamenyesheje ko ahagaritse mu gihe cy'agateganyo ivyegeranyo byo gusaba ibihano mpuzamakungu ku Rwanda mu gutegereza inyishu ifatika ya Paul Kagame. Urumva yagize ati nipfuza kubanza kwihangana ntarondera ibihano ku Rwanda ubu gushikaho President Kagame yonyishura. Twebwe nyene nitwe dushoboye guhagarika iyi ntambara yimirije. Iyi ntambara yimirije abantu baze barakumva kakana. Twebwe Tshisekedi na Kagame nibo bonyene bashobora guhagarika iyo ntambara igizene yimirije. Apana irikiraba yimirije. Niko Tshisekedi yavuze mu ijambo ryiwe. Imvugo irerekana ko Tshisekedi yifuza guhitamwo inzira y'ibiganiro aho guca yihutira ibihano canke intambara. Ahora humva neza. Ndahumva cyane. Yihutira iki? Inzira y'ibiganiro aho kubanza kwihutira inzira y'intambara. Yabandanije. Umukuru w'igihugu ca Kongo Felix Tshisekedi yasavye ko habaho ugusubiza hamwe hagati ya Kinshasa na Kigali. Kuko yemeza ko amahoro arama mu karere ashobora gushimikira ku kuntu abenegihugu b'i Rwanda n'abakongo bosubira kumvikana neza. Ariko yavuze ko ivyo bidashoboka ataco u Rwanda bukora mu gihe bukora gifatika na cane kureka ko abagwanya B23 baba ku butaka bwa Kongo. Ku bwa Tshisekedi kureka ayo marobere ni intambwe yankenegwa kugira amahoro agaruke mu buseruko bwa RDC. Kandi bizofasha kugurura icizere hagati y'ivyo bihugu bibiri. Itangazo rishasha giwe rije mu gihe umutekano ukiri muke mu ntara za Nord Kivu n'Ituri aho ingabo za RDC ziriko zigwana na M23. Ibintu bibandanya gutuma abanyagihugu bicwa no gutegwa n'ihunga ry'abantu benshi. Reka rero ngerageze kuvuga bino bintu. Tshisekedi ntiyamanitse amaboko. Ni kwa kundi umugabo aje hana kiyumvira cyangwa akagira abahanuzi bamuhanura. Burya nta keza k'intambara. Abantu benshi barabizi. Intambara ushobora kuyitangura ntumenya uko ugira nte uyisoza cyangwa uyiheza. Ngaruke rero gato ku gihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda je narabivuze ku bantu badukurikirana ngaha ntigishobora kuva muri Kongo. Kubera ko igihugu cya Kongo kiri muri bimwe rifatiye runini igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda kimaze imyaka myinshi gikura amabuye y'agaciro mu gihugu cya Kongo. Ibi bivuze iki? Ibi bivuze yuko batoshobora kubaho
mu buzima bwabo bwa misi yose badafise igihugu ca Kongo. Carabivuze nti burya iyi RPF ntigera na rimwe ija mu nzira y'ibiganiro. N'abagerageje kugira inzira y'ibiganiro twarabonye ivyagize ivyabashikiye. Ndavuga Habyarimana yahora twara u Rwanda, ndavuga ba Kabira, n'abantu benshi bagiye barahura n'ivyo bibazo. Rero naravuze ko Tshisekedi nabonye tuza kugaruka gatonya n'ijambo Olivier Duhungirehe ministre w'u Rwanda yashubije wa affaires étrangères w'u Rwanda yasubije Tshisekedi aho yavuze nti ibintu byose biko bira muri Kongo byatejwe na Tshisekedi. Ati Tshisekedi yagiye aha inkoho Wazalendo. Yongera bagiriza ko Wazalendo ariyo igizene iriko irakora amabi ngo kubera ko nta formation ya gisirikare ifise. Aragaruka yongera yagiriza u Burundi. Ngo bakorana n'igisirikare cy'u Burundi mu kwica ngo abatutsi b'abanyamurenge. Aravuga ko ngo yananiwe no gusenya umutwe wagizere wa FDLR. FDLR cyari gisirikare cya Habyarimana. FDLR bavuga hari intera hamwe. Mugabo ugiye kubiraba sifo kubera ko u Rwanda rumaze imyaka irenga 30 rugwanya abo bita intera hamwe. Ariko byarase none ko babaheza. Namba byarase ko babaheza nibemera ibiganiro. Nyamba u Rwanda ko kugwipfuza amahoro. Abantu gwaneje yari imyaka 30. Sendede ntiyagwa imyaka 10. Yego. Ntakija mu biganiro. Ico kirobere kimana imyaka 30 utarashobora kukimetriza ngo gikureho. Kibashara kurani. Mugabo ugiye kubiraba sivyo. Kubera ko FDLR plus umunyamurenge bitanga inzahaba. Kuko u Rwanda rugenda hariya muri Kongo rufise impamvu zibiri. Kurondera abavuga ko bakoze genocide. Arabo intera hamwe no kuvuga ko bagiye gukiza icyitwa umunyamurenge. Ariko bashitse hariya turazi ibirombwe baca bajamwe. Turazi indi mirongo baca bajamwe. Ibirombwe baca bagenda hariya kwimba urumva niko biri. Rero Tshisekedi jewe ndamufata nk'umuperezida akunda amahoro. Akunda amahoro. Ego. Nibiganiro. Bugira jewe sindi ko ndakunda aka karere ngo kaje mu intambara kubera ko turafise bene wacu bahora bisuma nko muri Kongo. Turafise abarundi benshi bahora bakorera muri Kongo ndabeshi ariko ubunya bitagikunda ko bisumamwo bivanye nuko akarere kari mu iki intambara. Neza cyane. Rero Tshisekedi kubona yashoboye kuvuga ari jambo ni jambo ry'amahoro. Ijambo ry'amahoro nange mbona benshi bari critique bavuga ati noneho yamanitsa amaboko yamanitsa no. Je naravuze bino bintu nonge ndabisubiyemo. Vuba haraba intambara nabonye yabivuze. Ati je nimfuza ibiganiro biza guhagarika ino ntambara yimirije. Sivyo? Ino ntambara yimirije. Kandi abantu benshi batahura bino bintu barabonye ukuntu iyi ntambara ya Kongo yagiye atangura. Tshisekedi ntibamuha amahirwe. Ndabeshe. Ego. Ariko uri kuraraba ibintu ari karakora. Byukuri n'umugabo aba afise plan. Ego. Neza cyane. Plan. Rero ntibaje hajya ngo baserebure. Oya. Hari gihe bibaza ko urugamba ruheze kumbe rukaba ruratanguye. Ruba rutanguye. Abanyarwanda bashaka kujaga bakibaza ngo urugamba twarurangije. Ahubwo rugira rutangure. Urumva? Ahubwo rugira rutangure. So je ndavuga narahamya ko vuba tugiye kubona intambara nshasha. Intambara nshasha kubera ko uravye ibintu President Paul Kagame yavuze kuko nawe nyene yaragerageje kumwishura mu ijambo yavuze Paul Kagame ntigeze amwishura. Yagiye avuga ku bintu byerekeye iyo Global Gateway Forum yabaye. Vy'ubukoranye hamwe vy'u Rwanda aratanga karorero ibintu by'inkingo biriko bira mu Rwanda ko vyakozwe bifashijwe na UN. Urumva? Mugabo ntiyigeze yishura kubyo Tshisekedi yavuze. Genda ifata nk'ibintu by'agasuzuguro. Nanje nivyo nagira mvuge gisigura ko yaramusuzuguye ivyo bariko ivyo yamubwiye. Yaramusuzuguye. Aca agenda ku rubuga rwa X cyangwa rwa Twitter. Aca yandika amajambo President w'u Rwanda.
ibibazo vy'ingunguru igaragara niko yanditse mu ntumbero yo gusubiza perezida wa Kongo niko yanditse mu ntumbero yo gusubiza perezida wa Kongo ibibazo by'ingunguru igaragara ngo ntukavyivangemo habwo byiza uwo bija kure ngo gerageje kubivunagura ahazime ego yamwise ko perezida wa Kongo atabwenga afise kuko hajya niyo umuntu akubwiye ngo ibaze aru uri ingunguru itagira amazi abagututse wumve ko abantu baba bagoye ibaze umuntu arakwegereye aragusavye amahoro ku nyungu z'abanyagihugu aho cubona combien de fois umuntu ataba none mu Rwanda nta bantu ariko baratakariza mw'ijya ntamba benshi none Kagame ntabakunda yaba bakunda ari kumumviriza none yifuza ko baguma batakara bapfa we akeneye inzahabu ivyo bindi ntibimuraba nico gituma navuze kuva kera ati burya bazana inkoni bagirane kuva muri Kongo isumu yapanya ntigikunda ku Rwanda ntigikunda nubwo bovayo Kongo ntiyo birosa amahoro ahubwo boca baza mu yindi nzira okay boca bahindura izina M23 yacu hindura izina rashobora kuca yitwa ikindi kintu urumva ko yariswe za RCD CNDP iragaruka M23 ya mbere M23 kabiri iyi urumva igenda hindura izina kubera ko barakeneye inzabo hariya rero je nibaza ko Tshisekedi yabaye umuntu w'umugabo cyo burya umuntu wese yifuza amahoro ndamwita umuntu w'umugabo kuko ntageze k'intambara ariko nkuko je name ndabivuga narabivuze ko intambara ishobora guhera no mu Rwanda barabiharira abantu baraponda ariko nawe yabivuze Tshisekedi neza cyane sinifuza tuganire hako haba intambara igiye yimirije intambara yimirije sadade kiyo ntambara ikiragirana irategurwa kandi hajya iyo umuntu arinza avuga uko wonye gisigura yuko nawe arababaye bashaka bo biheza oya hari abantu ufite ari urashobora kugira ikintu imyaka myinshi ukimenyera urabona ko babigiriye mu butu bino bintu ariko bagomba kugira Tshisekedi barabigiriye perezida mu butu barabigiriye perezida Kabila Pere ababona ko bizoguma l'histoire se répétera l'histoire va se répéter umva histoire iguma yisubiriza ariko bakamenya ko burya inkoko umunsi waga inkoko ntibika umunsi waga inkoko ntibika urashobora kwijajara ugasanga biraguhindukiriye we bigushize mu kintu utari wizeye ko kiba hari ikintu kikavuga ati wese kino kintu cagenze gute sivyo nuko biri mugabo nongera ntera ivyatsi ingingo yo kuvuga ngo abasirikare ngo igihugu carungitse ngo abasirikare muri Kongo bagende kugira ngo abanyamurenge gogonya abanyamurenge igihugu cacu c'u Burundi gifise abasirikare muri Kongo kubwo amasezerano bagiraniye yo gufashanya vya gisirikare kandi igihugu wewe uri umubanyi nanje nkamumanyi wiwe ukaza sinabona inzu yawe ifashwe n'umuriro ngo hamagume nicaye ukaza kunsaba ubufasha ati burya nshaka dukorana ukuntu ukazobona umusuma aje kunyiba uzoze kumfasha nzo telefona hamutangirire hanze uwundi mwana ntuza kumubwira ngo wewe ngo uriko urafashana n'ujya muntu oya aho nawe ubura umugambanya ahubwo ce dufata wowe ni ubu mutuma c'est ça nuko biri reka tugushimire cyane abantu barindire bino bintu sico ndico hashobora kuvuka intambara y'akarere cyangwa hakavuka intambara ikomeye cyane ino ntambara ndababwije ukuri Tshisekedi Musa yafashe ubuseriye abazobangurukanya n'amakungu kandi intambara izo birangiye Musa Kongo yatewe u Rwanda azoba ari igihugu giteye ikindi mwico gihe izo biba intambara y'akarere mwico gihe hazocagirane azoca babangurukanya nuko na cyane yes Liam promoter reka tugushimire gose reka dushimire abantu bose bakora dukurikira ari kunyugwa vuma turanyuzwe je tuje nkama navuze ubusesanguzi bwa Liam promoter je buranyura wowe nawe niba bukunyura andika muri commentaire icyo utashimye icyo avuze nabi kosora muri commentaire uko twama dukosorana toujours kandi nibaze yuko ari muri bwa bumwe turafashanya n'umugaye ntubishire muri sense yuko aza kuvyakira nawe aza kuvyakira neza ko nawe nakazi so tubashimire cyane namwe mwashobora kudukurikirana twongera tubabwire yuko tubafise ku mutima gose twongera dushimira abariko baradukurikirana bose bariko baradufasha kugira ama partage atandukanye tubabwire ko tubakunda gose ciao